Igihe cy'isaha y'indwi z'umutaga niho twashika ku ishuri ritoya rya Kamenge ya mbere. Abantu bagera ku 141 nibo baromaze kwiyandikisha. Muri uyo mwanya nyene ku ishuri nshingiro rya Kamenge ya gatatu abagera ku 115 nibo baromaze kwandikwa. Ku ishuri ry'intango rya Kinama ya kabiri hoho hariko handikirwa abavuye muri quartier Sokarti na quartier Muramvya yo muri commune ya Kinama. 160 bose hamwe nibo baramaze kwiyandikisha cyo kimwe no kwishure ryisumbuye rya Lycée Municipal de Kinama. Kwishure ryisumbuye Lycée Municipal de Cibitoke nibo baramaze kwiyandikisha bakenya bari munsi y'ijana. Ikibonekeje muri ivyo bibanza byose twaciye ko ntabaserukira amashirahamwe yigenga bari baje gukurikirana ingene ico gikorwa kiriko kiragenda. Mu bibanza bimwe bimwe abaserukira imigambwe bobo bari baje kurorera ingene ico gikorwa cyo kwandika abazoja mu matora kiko kirarangurwa cyane cyane abaserukira umugambwe CNDD-FDD na FNL. Kiretse kuri Lycée Municipal ya Cibitoke hari haserukiwe umugambwe CNDD-FDD, MSD, Parena na CNDD irongowe na Leonardo Nyangoma. Zandikirwamwo abazokwitaba amatora biri mu mashure yisumbuye canke mu mashure mato mato mu makomine yo mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura. Ku Musaga nko kwibarabara rya mbere ni kwishure ryisumbuye rya Musaga. Abagenzura abandika ntangorane bamenyesha gushika ubu uretse gusaba bamwe bafise uburangamuntu bushaje ifoto igatera makenga. Nkuko biruko aho kujya mbere ku Musaga no kwishure ritoyi ry'iruhande y'isengero rya Katolika Saint Anne hibonekeza ibitigiri vy'abiyandikisha bikiri bito gushika igihe cy'isaha 5 n'abaserukira imigambwe cangwe amashira hamwe ntabaharangwa. Ariko mu Kanyosha naho bataraba benshi abo baserukira imigambwe n'amashira hamwe bari bahari, ariko muri abo hariho abavuga ko bakirindiriye ibibaranga kugira bashobore gutangura ico gikorwa. Igitigiri c'abari bamaze kwiyandikisha kirasumba abo muri komine ya Musaga. Abanyagihugu bo mu Kanyosha bakavuga ko bitavye ku munsi wa mbere mu kwerekana ko bashaka ko amatora aba atekanye. Twebwe twaze kwiyandikisha ku munsi wa mbere kuko tunabishashaye twipfuza yuko abanyagihugu bose boba ba mbere kwitwaririka kugira kwiyandikisha mu mwanya wa mbere kuko twipfuza ko amatora ategerezwa kugenda neza bivuye muri intango yo kwiyandikisha. Muri komine ya Kinindo ni nko muri komine ya Musaga abiyandikisha ntibaraba benshi kandi n'abaserukira imigambwe n'amashira hamwe ntabaharangwa. Ariko abandi kabo bakavuga ko biteze yuko abo baserukira imigambwe n'amashira hamwe bazoba bahari mu gihe bazoba bahije kuronswa ibibaranga. Mu makomine yo hagati mu gisagara ca Bujumbura igiyandikwa ryatangwe yatantambamye zikomeye zibonekeje. Igitwa haca mu bibanza bimwe bimwe vy'iyandikiro ku muhinga mwo kuri uwa mbere abanyagihugu bariko baraza kwiyandikisha umwe. Abanyagihugu bamwe twashoboye kuganira bo muri utwo turere ariko batari bwaje kwiyandikisha batumenyeshe ko bamenye ivy'iryo yandikwa kandi bitazobacika ngo babikurikiranira hafi. Turabiza ariko kubera ariho bigitangura twabayanje kubangira tugeza nyene birakenewe uko tugeza kugenda nyene duhindura ibintu. Mushaka guhindura nk'ibiki? Abatwara abariho bimeze gute byananiranye n'abandi ni nko gupfa kugira gusa nyene ko dushobora gutora no tugatora abaza kutugira ibyo tudashaka nk'abahari ubu. Abacungera iryandikwa bahagarariye imigambwe n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike hamwe bari bitavye ahandi akaba inyoni yaharangwa. Nayo abaserukiye abanyepolitike bigenga bamwe biswa ba acteur politique nka Gatogwasa batemerewe gucungera iryo yandikwa ishavu ryaniga. Muri ivyo bibanza byose vy'iyandikiro nkuko twabimenyeshejwe n'uburongoye Sepi mu gisagara ca Bujumbura ngo hoba hiyandikishije ababarizwa mu majana 2 mu kibanza kimwe c'iyandikiro.